banka ukuri, kandi n'ukukuzira urashobora kukuzira. Ivyo vyaravuzwe na honorable hariya canke senatere Ndakugarika. Abarundi ntibakunda ukuri. Iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe hari wakwa no kukuzira, mugabo ndazi neza yuko ukuri kurateba ariko kurashika. Jewe ngomba nikokore nerekana ukuri, kuko tudashinyirije ngo tunywe umuti w'ukuri, abarundi tuzopfa nabi, abarundi tuzopfa tuyerera mu bihugu bitandukanye, abarundi tuzopfa dukenye, abarundi tuzopfira mu buja. Niho turatinya ukuri, kandi tumenye ko dutinya ukuri ntituzokira. Nyakwa Musenyeri arabizi kurusumbya, no mu ijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya. No kuri ibibazo byacu rero kuvuga ukuri ku bintu byagenze ataco dutinya nico zizotuma dukomeza ubu bumwe. Nuko rero muri uko kuri nyene dufatiye kuri rya jambo umukuru w'igihugu yavuga ati abagumya banga abasenedefdede barabiravye basanga n'umuntu w'inkerebutsi, ati murondere uwundi muntu akomeye azokwipima nanje. Mu gice gikurikira rero turarabira hamwe ivyo umukuru w'igihugu yarajejwe, ivyo yategerezwa gukora mu kiringo arangije, voilà ivyo yari yemeye kuzokora. Turabire hamwe ko vy'ukuri yabitoreye inyishu, canke turabe yuko vyamutaye kuwa amazi. Ariko saho gusa twifuza gushika, tuza guca twerekana n'igikwiye gukorwa mu maguru masha kugira ngo abarundi tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Jewe isengesho ryanje nuko uko kuri ko tuma tubohoka, Imana yonshoboza kwerekana ukuri kunywanisha vy'ukuri. Ukuri nyakuri kuranywanisha, kurunga ubumwe mu bantu, kurubaka abantu n'abandi. Ariko namwe ndasaba Imana ngo iki kiba arico gihe c'uko mwikokora mu gushigikira uko kuri. Nukuri iki gihugu cacu kizobogorwa n'abantu b'abikokozi, abantu bikokorera ukuri, abantu bacikokorera, abantu b'abashinga ntahe. Kandi ukuri ntikuvugwa n'uwukuze, ntigushigikirwa n'uwukuze, ahubwo kuvugwa n'uwukuzi. Umuntu arashobora kuba ari umutama w'imvi akanka kuvuga ukuri, akanka gushigikira ukuri, kandi akubona mugabo umwana akavuga ukuri, umwana agashingira intaho ukuri. Mbere reka tubanze twibukanye icari c'umushinga ntahe. Umba dute no kuvuga iki? Risigura iki iryo jambo? Iryo jambo gushinga intahe. Urumva ni nabyo abantu basenga, ushaka kumva ngo yashinze intahe mu rusengero. Intahe muri eglise mu rusengero. No kuvuga ukuri imbere y'Imana, ukuri kwabaye. Reka ndabashingira intahe, mvuga ico nabonye atari ibinyoma. Akaba rero n'ico kintu cyo gutaha, no kuvuga ikintu gitahe aho gitegeza gutaha. Umuntu ntarenganywe, ikintu cari naco kibiciwe. Intahe ituma ibintu bitaha aho bitegeza gutaha. Ari kugaburira abantu itongo, umwe wese abashinga ntahe baramuha icabereye, agatahana ico abashinga ntahe bamuhaye. N'ugomba kubesha bamubwira ati we wa muntu shiraho intahe ishize, uko n'ukuri kuraho. Umushinga ntahe n'umuntu ashingira intahe ukuri. Aha munyumve neza, siniko navuga ya formalite biwe bavuga ngo kwatigwa, oya, ndiko navuga ubushinga ntahe bwo mu mutima. Kuko aho tugeze umuntu arashobora kwatigwa kumbure babonye
bafatiye ku mahera afise canke ku cubahiro ciwe mugabo ata bushinga ntahe afise. Ndiko mvuga bwa bushinga ntahe ndemanwa, bwa bushinga ntahe bwo gushingira intahe ukuri, bwa bushinga ntahe bwo mu mutima. Umwana barashobora kuvuga bati ya uwo afise ivyiyumviro vy'ubushinga ntahe. Umukenyezi avuga ukuri, ashigikira ukuri, barashobora kuvuga bati urya n'umushinga ntahe naho abataratigwa. Ishengero rikoranye doshigira intahe. Erega igihe niki nyene wampaye inka, hageze ko dushingira intahe ukuri, harageze ko habaho abikokozi b'ukuri kugira ngo bakize igihugu. Ndizera yuko naho wowe utahura ukoresha ijambo kwikokora canke umwikokozi, ndizera yuko watahuye insiguro yayo. Dushinga iryinyo rero kurindi, turabire hamwe ibihanze Uburundi, tubivuge vy'ukuri tudahengama, hanyuma twerekane n'umuti wotuma igihugu cacu gikira. Ivyo rero bikurikirwe n'iki? Bikurikirwe n'ibikorwa kugira ngo dushike kuri wa munezero. Voilà. Umugabo nyamugabo yamavuga ukuri, akamagwanira amahoro ahari hose, akamagwanira amahoro ahari hose. Naho mu gice ca kabiri, ariko kugira ngo uku kuri gushobore gushikira umurundi wese, turikokora twimare iyi video tuyikatemwo uduhimba duto duto, agahimba ka mbere, agahimba ka kabiri, agahimba ka gatatu, uduhimba dushobora kuja kuri WhatsApp vyoroshe, dushire mu ma audio kugira ngo ntihagire umurundi numwe azogira ico yitwaza, azofuma avuga ati jewe naraze kuvyumviriza, voilà, ivyo nta kamaro vyongirira, ivyo ntibindaba, mugabo ntazokwitwaze ngo vyaramugoye kugurura. Nini ikokora ivyo nkabikora, nawe ico ndagusaba muri bwa bwikokozi, mu kwikokora ubu butumwa wumvise yuko ari ukuri, cubushitsa kure hashoboka. Voilà, twifuza yuko ukuri usanzara hose, twifuza ko ukuri kwiganza mpaka gutsinze ikinyoma. Ndakugarika ati fendofe, ukuri kuzoruhira gutsinda. Reka ukuri gutsinde n'amahanga abibone, tugaruje umunezero twebwe abarundi. Abarundi ntibakunda ukuri. Iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe hari igihe uhakwa no kukuzira, mugabo ndazi neza yuko ukuri kurateba ariko kurashika.